Amashirahamwe APB na APNIFT Burundi ahurikiyemwo abashingamateka n'abakenguzamateka b'u Burundi hamwe n'ikigo c'igihugu kijejwe gukurikirana ivy'ubutunzi SNRF bafashe umugongo na SESFIN baratunganije inyigisho zo gukarihiriza ubwenge no guhimiriza abatowe n'abenegihugu gufasha gutora amategeko yo kurwanya ubutunzi budasiguritse no kurwanya gushigikira iterabwoba. Izo nyigisho zikaba zabereye mu gisagara ca Bujumbura ku magenekerezo ya 5 na 6 Rusama mu mwaka wa 2025. Umushingamateka Pamphile Marayika yaserukiye uwurongoye APNIFT Burundi aratubwira imvo n'imvano y'iryo shirahamwe hamwe n'intumbero y'izo nyigisho. Iryo huriro ry'abashingamateka muri Afrika rikaba ryatanguye mu 2015 i Arusha, rikaba harimwo abashingamateka barenga 70 bava mu bihugu vya Afrika. Hanyuma iryo shirahamwe nyene iryo huriro ryo muri Afrika niryo ryahavuye rivamwo ihuriro ryo mu Burundi, iryo ryitwa APNIFT Burundi canke bita Caucus Burundi. Naryo rikaba ryavutse mu mwaka uheze hano mu gihugu c'iwacu, rikaba ryuguruwe na nyeniteka Perezida wa Sena, aho ariwe yaje gutanguza ibikorwa vy'iryo shirahamwe. Rero nkuko mwabibonye ni ibikorwa bizovamwo umusaruro udasanzwe. Muri iyi nama baraza kuhungukira ukuntu bateza gutora amategeko yubatse neza, amategeko y'inguvu, ko murazi ko ari amategeko usanga atafise inguvu, ico bita loi faible mu Gifaransa, ariko bashe gutora ico bita des lois fortes, amategeko ashaka kugwanya ayo mabi. Hama kandi barahungukira ukuntu bateza gukurikirana ingene ayo mategeko ashigwa mu ngiro, kuko hariho uruhande rwo gutora amategeko, ico ni kimwe, mugabo hakaba no gukurikirana ingene amategeko ashigwa mu ngiro, kuko hari amategeko menshi mwama mwumva atorwa agace genda akanyegezwa mu bubati. Rero aha barahungukira ukuntu baca bongera bagakurikirana ukuntu amategeko ashigwa mu ngiro kugira ngo ashobore gushikira ineza ya bene igihugu. Hama kandi nyuma y'ino nama turiteze yuko n'abantu babamenyesha amakuru media yuko namwebwe muzofasha muri urwo rugamba, yuko urwo rugamba ari rwa bose. Hariho n'abaje baserukira amashirahamwe yigenga, nabo nyene baraza kumva yuko urwo rugamba naho narugo wabo. Hariho n'abaserukira ama ministeri amwamwe nk'ubutungane n'ayandi, abo bose baza kumva yuko twese tukwiye gushira inguvu hamwe tugafasha leta kugira ngo ishire kurwanya ayo mabi. Hanyuma ikindi twiteze kinini ya nuko amanama nkenaya ateza gufasha yuko ibihugu bitera imbere, ibihugu vyo muri Afrika na cyane igihugu cacu c'u Burundi, ari naco gituma ahubwo mbere dukwiye gusaba yuko amanama nkwaye ko yogwizwa akaba menshi. Nk'uko vyagiye birashikirizwa n'abatanze ivyigwa ngo buri mwaka kw'isi yose hanyuruzwa imiliyarde zirenga gato 600 y'amafaranga mvamakungu eho, nayo muri Afrika hakanyuruzwa amafaranga arenga imiliyarde 88 z'amaeho. Umushingamateka Pamphile Marayika aratwereka ingaruka ziba mu gihe amafaranga ariko arakoreshwa ukutariko. Abene igihugu nukuri barakwiye kumenya amabi aturuka ku ivyo bariko baravuga bijanye na fuite de capitaux, na blanchiment d'argent, na lutte contre le financement du terrorisme, kuko muravye kwa bya biharuro twababwiye, ni naco gituma ishira hamwe mpuzamakungu ONU aryo ryabaye ijambere gufata mu ntoke ico kibazo. Rero bisaba yuko no mu bihugu vyose abene igihugu bigishwa bakabasensibilize kugira ngo bose dushire inguvu hamwe kugira ngo tugwanye aya mabi aje gusinzikaza iterambere ry'ibihugu gusumba kuyateza imbere. Uko amafaranga aguma agenda mu buryo budatahuritse, niko uca usanga ariko haratunga akagwi gato k'abantu, aho ugasanga baciye bagira ubutunzi bwateza gusabikanywa n'abene igihugu benshi. Nico gituma rero murumva ko iyo mode de gouvernance
yuko itaba ari nziza bisaba gouvernance démocratique mu bintu bijanye n'amafaranga ari naho dusaba abenegihugu no kuri bose kurikanura mbere tugasaba na leta ko yofasha kugira ngo abenegihugu bose baronke izo nyigisho bashobore kugwanya ayo mabi kandi bongere banarushirizeho gutanga amakori kugira ngo bashobore guteza imbere ibihugu byabo hanyuma amakori nayo agakoreshwa neza n'abategetsi gutyo ibihugu byo muri Afrika na cyane Burundi bw'iwacu bizotera imbere ku murindi unyaruka ari naho dushobora guca dushikira vyihuse yamuno kazoza y'ibihumbi 2040 n'ibihumbi 2060. Naho biruko ngo barashimira leta y'u Burundi imaze gushiraho ikigo OBR gitoza amatagisi n'amakori maze kigafasha kuronka imishahara y'abakozi ba leta itazeye inze hamwe n'urwego SNRF rw'igihugu rujeje gukurikirana ivy'ubutunzi be n'amategeko amwe nk'itegeko rigenga ubutare rihana amanyuruza ubutunzi no kugira ubutunzi budasiguritse. Radio television turakunda cyane